ese Imana yobandanya kuguhezagira cyane ndetse muri kano kanya turashaka gukeza kandi mushiki wacu Rusama Bermudez Flores ariko arahimbaza isabukuru y'amavuka umukobwa wa mwindata Miguel na mushiki wacu Rusi. Nuko rero turabakeje turi ngaha Puerto Rico. Mushiki wacu Rusi Maria turamukeje. Kandi uyu munsi ni munsi w'abavyeyi b'abagore. Uyu munsi bariko barahimbaza umunsi w'abagore. Imana ibahezagire cyane kandi ibandanye kubakoresha cyane mu gihugu c'umwami, kandi se bo bandanye kuba bumugisha ku bana babo, kandi ibandanye kubacisha mu nzira y'Imana, mu nzira y'umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Turakomera amashi abavyeyi bose b'abagore, baba abo ngaha muri Puerto Rico no mu bihugu bitandukanye aho bariko barahimbaza umunsi w'abavyeyi b'abagore. Kandi nimurabe ngaha mu byo narungikiwe na mwindata Miguel, nagomba gushima ku bwa buno buryo bakoresheje mu kurungika ivyo bari bambwiye yuko bazondungikira, bamaze kubimpa. Kandi kimwe muri ibi yandungikiye, ijambo ry'Imana riratunganye kandi rishikira umwanya, kuko ngaha yari umugisha yavuze cyane, umugisha umeze neza nk'uyu munsi nyene. Ku munsi w'abagore yaranditse ngo uyu munsi ni umunsi mukuru w'abagore. Ndakeje abagore bose b'Abanyamerika Latine na Karayibe. Intasho ku bagore. Ihangiro ry'Imana ku mugore no kugira ngo azokubakane, no kugira ubwo azokubakana n'umugabo yizeye Imana n'ijambo ryayo mu gihe abayemwo, nawe akamubera umufasha abereye, akaba inzira uwo mugabo arondokeramwo, kuko imbuto ubuzima buri mu mugabo. Hanyuma akarera abo bana, akabarera mu nzira y'Imana. Uwo mugore afise uwo mwitwarariko canke iyo myitwarariko, kandi uwo mugore arizera Imana akayikorera yisunze igihe hamwe n'ikiringo abayemwo, kugira ngo hanyuma aze yakira, aze yinjire mu bugingo budashira. Ubwo nibwo buryo abana b'Imana bamye bazamwo ku isi, kugira ngo binjire mu mugambi w'ubucunguzi. Ngaha hari intasho hamwe n'imigisha ya mwendata William ku bavyeyi bose b'abagore. Nuko rero mwakire izi ntasho, izo yanditse ngaha ko bwa mwebwe mwese bavyeyi muri kano gatondo, umunsi mukuru w'abagore. Muri kano kanya dufise icigwa ibanga ry'igitabo kizinguruye. Bwavuzwe itariki 20 z'ukumunani mu 1997 mu gisagara ca Victoria, Tamaulipas. yakoreje igisomwa cyo mu gitabo cy'ivyashuri Yohana igice ca 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 10, no mu vyeshuwe 10 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Aratubwira mu gitabo cy'imatanije ku rupapuro rwa 57. Agace ka nyuma haravuga ngo rero aha cyari cugaye kimatanije amashashara, ariko ngaho kirazinguruye. Cyari cazinguruwe uhereye igihe cadamuka ikimenyetso. Ibi turaza kuvyinjiramwe mu ijoro, ariko ico gitabo ubuho cyari kizinguruye. Kandi yarafise mu kuboko igitabo kizinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga cy'umoso, agishinga imusozi, asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Turazi yuko ari intambwe yo mu muryango wa Yuda. Ngaha yari umwagazi w'intama, ariko hajyaho n'intare. Asemereye imituragaro ndwi
ituragara amajwi yayo. Rero Yohana yari yahawe igikorwa cyo kwandika ibyo abonye byose. Kubw'ibyo rero iyo ntumwa yaciye ifata ikaramu ngo yandike. Imituragaro ndwi imaze guturagara, nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomwe ikimenyetso, iby'imituragaro ndwi ivuze ntubyandike. Rero ibi ni ibintu tutazi n'ubu ntibirahishurwa kuko bitari mu byanditswe byera ibyo ino mituragaro ndwi yavuze. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'umusozi amanika ukuboko kw'iburyo. Rero mwumvirize neza, agutunga mu ijuru arahira ibaha ibi bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibigitebye. Aca yandika ngo igihe c'abanyamahanga hamwe n'ibihe by'ishengero. Rero mwiyumvire neza, uyu ni wa murongo nashaka gushikako. Ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, ahazoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Ivyeshuwe 10 kuva ku murongo wa 10 ku w'indwi. Hepfo ku gace ka nyuma haravuga ngo bino bintu vyandikwa mu buryo bw'ibanga. Duhere imbere gato. Rero muzobona yuko igitabo c'ibanga ry'Imana kidahishurwa hataragera igihe hatangazwa ubutumwa bwa marayika w'indwi. Bino bintu bino donido bizoba ari ingirakamaro cyane mu bimatanijwe. Ibi ndabyizeye neza kuko byose bitegerezwa kubisikanya guhurirana. Bino bintu vyandikwa mu buryo bw'ibanga kuko nta muntu n'umwe, nta hantu na hamwe yigera amenyera ibi. N'Imana yonyene, Yesu Kristo. Nibanga canke n'igitabo c'ikinyegezwa, kino gitabo c'ubucunguzi, kandi ibyo tuzovyinjiramwe imbere gato. Turazi yuko kino gitabo c'ubucunguzi kitazotahurwa mu mwuzuro. Haraheze ibihendwe by'ishengero, ariho twagiye turamera nk'abagicako, nk'abakivuga ko buke. Ariko mu gihe c'iherezo, igihe marayika w'indwi azotangura kuvuga ibanga ryiwe, gutangaza ibanga ryiwe, wazokwegeranya bino bintu byose abandi bose basigaje batamaririye. Hanyuma amabanga azova ku Mana nk'ijambo ry'Imana, kandi uguhishurirwa kose mu mwuzuro kw'Imana guhishurwe. Aho turafise ukuri kwa Sekibi, uruvyaro rw'inzoka, ndetse n'ayandi mabanga yose. Ivyo byose bizotegerezwa guhishurwa. Aca yandika ngo igitabo c'ubucunguzi ni igitabo c'ubucunguzi bingana igitabo c'umwaka wa yubile, igitabo c'umwaka w'ubucunguzi. Aratubwira kandi muri iki cigwa yavuze mwidata William Soto Santiago, marayika afise icotero c'izahabu. Bwabuze tariki 3 z'ukwicumi muri 2009 muri Goiânia ya Brazil. Yaravuze ngo nico gituma wa mukuru mu gice ca 5 mu vyeshuri Yohana yabwiye Yohana ati nturire, intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo ifate igitabo imene ibikimatanije. Yohana aravye yabonye umwagazi w'intama. Bose babonye uwo muntu umwe nyene, ariko mu bukozi butandukanye. Yohana yamubonye nk'umwagazi w'intama w'Imana, wa mukuru nawe yamubonye nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Yohana yamubonye nk'uko yari ameze mu kuza kwe kwa mbere mu gihugu cyo kutuvuganira. Urya mukuru nawe yamubonye nk'uwaragiye gutangura igihugu cyo kwisubiza ivyiwe n'igikorwa gihuye kijanye n'ikiringo gishashi, kiringo c'ubwami. Ariko Yohana yamubonye nka wa muntu wo mu kiringo c'ubuntu n'igikorwa ciwe cyo kutuvuganira. Ariko bose babonye umuntu umwe, babonye Mwami Yesu Kristo. Rero we igihe yafata igitabo, igihe yaza nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, yariko arasozera igikorwa cyo kutuvuganira, atangura igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, afata ibintu byose bigenewe, ibintu byose by'urufatiro canke urufatiro kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe.
mu gitabo cimatanije ku rupapuro rw'108 haravuga rero ibi ni iby'abatoranijwe kandi igihe haza kakamu ati nguyu umukwaraje nuko rero abo bose bari basinziriye mu bihe by'ishengero barakangutse murabyumva si nk'uko rimwe na rimwe twiyumvira kenshi twiyumvira yuko Imana izokwegeranya ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bo muri iki gihe gusa kugira ngo ibagiremwo umugeni ariko n'abatoranijwe bo mu bihe byose nico gituma Kristo ategerezwa kuguma ku ntebe yo kutuvuganira nk'umuvugizi kugeza uwa nyuma yinjiye mu gihe ca nyuma nuko rero uko guhishurirwa ko ibintu byose byabaye kuca gukoreshwa abantu nabo barashobora kubona ibintu byose byabaye murabitahura aca yandika ngaho ati umuzuko bandanya avuga ngo nico gituma ari ingirakamaro cyane uyu mwanya mwijuru mu ngoro yo mwijuru hariya ku ntebe y'ubwami y'Imana ari we afise mu kuboko kwiwe kw'iburyo igitabo kimuhesha uburenganzira kirya gitabo kidombageje kudushasharandwe igitabo gihesha uburenganzira ku biri mwijuru no mw'isi igitabo gihesha uburenganzira ku bugingo buhoraho igitabo gihesha uburenganzira kimwe Adamu yari afise kimwe yari yahawe n'Imana ariko igihe yacumuye yatakaje uburenganzira bwo kugira ico gitabo kugira ngo ntashobore kukijya hanyuma abeho ibihe bidashira nk'umunyabyaha rero ibanga ryo kuza k'umwami ku isi afise igitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe mu byahishuriwe igice c'icumi ni ibanga ryo kuza kwa kabiri k'umwami kugira ngo akore igikorwa co kwisubiza ivyiwe ku isi azana igitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe agasemerera nk'uko intambwe yivuga imituragaro nayo igaturagara amajwi yayo mu butumwa ivugabutumwa ridasanzwe urupapuro rwa 4 ngaha muri iki gitabo haravuga ati rero umunsi umwe Zakariya yari ari mu ngoro ariko aratanga ikimazi yonse imibavu imbere y'igicaniro c'umwami mu gihe urushengero rwariko rusengera hanze igihe yaraba mu kuboko kwiwe kw'iburyo igihe yaraba iburyo bwiwe yaciye abona umumarayika mukuru Gaburiyeli ahagaze imbere yiwe murabona bwa buryo nyene bwa bundi marayika yerekamwo Branham buri gihe yamwiyereka ari iburyo rero akenshi Imana irarungika abamarayika bato bato ariko iyo mubonye Gaburiyeli mushobora kumenya yuko hari ikintu gikomeye cyane kigiye kuba Gaburiyeli yatangaje ukuza kwa mbere kwa Kristo aca yandika ku ruhande ati Gaburiyeli kandi we azotangaza ukuza kwa kabiri we azovuza inzamba y'Imana aca yandika ibyahishuwe 10:7 kandi ngaha aratwereka uwo ari we bandanya avuga uyu mumarayika w'inkomezi ni marayika w'isezerano kandi mu yandi majambo aje afise isezerano nico gituma aje afise umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe kandi aje afise isezerano ryose rikwiye isezerano rihoraho n'igitabo gihesha uburenganzira mu kuboko kwiwe kandi nico gitabo gihesha uburenganzira kizinguruye ubwa mbere iki gitabo gihesha uburenganzira cugururwa ni mu vyahishuriwe Yohana igice ca 5 kandi ku nshuro ya mbere aho caje ku isi kizinguruye ni mu vyahishuwe igice c'icumi kubw'ivyo rero mu nshuro ya mbere aho ku isi hazoba hari kino gitabo gihesha uburenganzira kizinguruye kubw'ivyo rero ni ku nshuro ya mbere aho ku isi hazoba hari kino gitabo gihesha uburenganzira kizinguruye mu gihe ca Adamu cari gifise Adamu ariko kizinze cugaye muri Adamu wa kabiri igihe agikura mu byahishuriwe igice ca 5 aragifata akakizingurura kandi hari ahantu mu gitabo cimatanije ku rupapuro rw'115 ku rupapuro rw'114 hepfo haravuga ngo
kandi murabona yuko igihe ikimatanije cya mbere cyamenywa mu buryo bw'igishushanyo habaye umuturagaro. None niki cyari kuba iyo mu by'ukuri cugururwa kimenwa? Habaye umuturagaro igihe umwagazi w'intama yamena ibimatanije. None hahishuwe iki? Byose ntibyahishuriwe icyarimwe. Icya mbere yabaye Imana, hanyuma mu gishushanyo, mu nyuma cyarahishuwe ibintu bitatu. Cyakuwe ku ntebe y'ubwami, kandi ubwa mbere ntawe ari kubona ikintu na kimwe cyangwa yumva ikintu na kimwe kuko cyari kimatanije. Amaraso y'umwagazi w'intama yatanze ikiguzi, kandi igihe yavuga habaye umuturagaro. Haca haza ugendera ku farasi y'igitare, ariko ivyo byari bikiri ikimenyetso, igishushanyo. Mwiyumvire neza, kuko yavuze yuko bizomenyekana mu minsi ya nyuma. Bije mu gishushanyo ku bw'ishengero. Ishengero murabitahura neza, ibi bije mu bishushanyo by'ishengero, kandi murazi yuko hariho ikimatanije, ariko ntimuzi neza ico arico. Uyagendera ku farasi y'igitare, ariko bizohishurwa, bihishurwe gusa mu minsi ya nyuma, igihe ikimatanije mu by'ukuri kizokugururwa. Cugururwe ku bwa bande? Si ku bwa Kristo, ariko ni ku bw'ishengero. Murabe neza, aca yandika ngaho ngo ibimatanijwe bimatanurwa atari ku bwa Kristo, ariko ku bw'ishengero. Bandanya avuga, ivyo bituma ngira ubwoba. Nibaza yuko ishengero ribitahura. Ivyo murabitahura. Nshatse kuvuga ngo mwebwe ngaha mwitwa umugeni. Ndibaza yuko mubitahura. Ijwi ni umuturagaro. Aca yandika ngo ijwi bingana umuturagaro. Rero mbega iryo jwi ryavuye hehe? Ryavuye ku ntebe y'ubwami, aho umwagazi w'intama yarahejeje kuva nk'umuvugizi. Rero ariteguye kugira ngo afate ikibanza ciwe n'umwamikazi. Umuturagaro wavuye ku ntebe y'ubwami ucuraja hanze. Umwagazi w'intama yarahagaze ngaha hanze, we yari yavuye ku ntebe ya data kugira ngo afate intebe yiwe bwite. Aca yandika hejuru yo kugira ngo afate intebe yiwe bwite, ati igihe cibuye rikomeza imfuruka. Imana ishimwe bagenzi, ibi bintu ntibibacike. Twese nk'abakristo turazi yuko Imana yarahiye Dawidi yuko izoduza Kristo kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami, kandi ko izomuha ubwami buhoraho ngaha ku isi, kandi yarabikoze. Yesu yaravuze ngo unesha akanesha antikristo n'ibintu byose byo ku isi, nzomuha kwicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Rero umunsi umwe, n'ubu biracari muri kazoza, we azohaguruka ave ku ntebe y'ubwami ya data, afate yicare ku ntebe yiwe. Azocaza rero kugira ngo ahamagara biwe. Mbega azobisubiza gute? Wewe aramaze kuba afise igitabo c'ubucunguzi mu kuboko kwiwe. Mana ishimwe. Reka turirimbe iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo yavuga ngo vuba umwagazi w'intama azojana umugeni wiwe kugira ngo abe igihe cose iruhande rwiwe. Ingabo zose zo mwijuru zizoba ziri ngaho. Ico kizoba ari igikorano ciza cane. Abera bose bambaye impuzu nziza bazohimbazanya uwo munsi mukuru hamwe na Yesu. Abanesha bicara ku ntebe zabo, ishengero na Israeli. Ndetse no ku rundi ruhande yanditse ngo intebe y'ubwami ya data, intebe y'ubwami y'umwana. Tubandanye ngaha dusome mu butumwa igihe cyo kwiyunga hamwe no gukora kugira ngo turonke amasezerano yo guhindurwa. Bwabuze tariki 14 z'ukwa gatanu muri 2011 Santiago muri Chile. Haravuga ngo ibintu byose bijanye n'ibimatanije ndwi bizovugwa. Mu butumwa
reka dusome buno bwa mbere ubutumwa buvuga ngo umuntu ashobora kwatsa itara. Ku 46 haravuga ngo yaravuze ati nimuyinzanire. Yari karavuga canditswe igihe bari bafise gusa imitsima 5. Yari karavuga rero kuri ico canditswe, aravuga mwenda Abraham yaravuze ati nimuyinzanire. We yafashe iyo mitsima 5 y'ukuri, nuko atangura gutanga iyo mitsima, kandi mwiyo y'ukuri yaciye akora iyindi mitsima agaburira ibihumbi 5. Ivyo nivyo kuri ivyo yavuze ati murafise ifi tinimunzanire izo fi. Yari ifi yo kugira ngo atangurireko. Yafashe iyo fi, iyindi fi n'iyindi fi, nuko agaburira ibihumbi 5. Ivyo nivyo kuri. Ariko ku munsi wa nyuma we nta na kimwe yari afise. Aca yandika hejuru ngo imituragaro ntiyari yaranditswe. Hejuru y'ico gice ahavuga ngo ariko ku munsi wa nyuma we nta na kimwe yari afise, yanditse ati imituragaro ntiyari yaranditswe. We yaravuze, hejuru aca yandika ngo yaraturagaye. We yaravuze, aravuga ngo ndavuze ntigaragare hariya. Iciragaragara atana kimwe co guherako. Areka avuga kwa kuremwa kwa za nkezi ca gihe. Aca yandika hejuru ati haje uguhishurirwa kw'imituragaro kudafise ico guherako. No kuvuga ngo hariya Yesu yari afise imitsima n'amafi mu buryo bugaragara, ariko ngaha murabitandukanirizo. Ariko arakora ngaho ati we nta na kimwe yari afise. Ndavuze igaragara hariya inshuro ya mbere igihe yarema inkezi, kandi yaciye igaragara atana kimwe ihereyeko. Aho aca yandika ngo haje uguhishurirwa kw'imituragaro ndwi idafise ahantu yahereye. We namba ntiyari afise inkezi, aho nta nimwe yari ihari. We gusa yaravuze ati niboneke harya, iciragaragara kiraboneka. Ijambo ryiwe ntirinanigwa, ryamye rishitswa. Aca yandika ngo inkezi bingana ibimatanijwe, imituragaro, imitsima n'amafi. Nari gushobora kuvuga ikintu cari gutuma mwebwe munyiganyiga, mugira ubwoba, mutangara. Murabona yaragaragaye igihe yavuga yuko yogaragara. Nimunyemerere kubabwira mu by'ukuri. Murabona, murabe iburasirazuba, iburengerazuba ngaha yagarutse, kandi tumusanga iburasirazuba. Aca yandika ngo iburasirazuba, iburengerazuba. Ndetse na Mose umwe yegeranye umusenyi akavuga ati nihabeho imbaragasa. Umengo ivyo byaje biturutse ku isi, ariko muri no minsi ya nyuma wewe nta kintu na kimwe abanza gutora. Murabona ni kubw'ijambo gusa. Nibikogwe hanyuma bikogwe. Ivyo avuze bizobuko nyene. Shaka gushingira intahe yuko kimwe muri ibi bintu muri iri joro, murabona yuko byagenze mu buryo mwe mushobora kubibona ko ari ya Mana nyene. Ijambo ryayo ntirishobora kureka gushitswa. Ijambo ryayo ibino bikogwa nkora namwe muzobikora, ndetse muzokora n'ibibiruta. Jewe nzofata ifi kugira ngo ibifi, ariko mwebwe nimuzokenera no kugira iyo fi. Ni wa Mwana w'Imana nyene uyu munsi. Bino bikogwa nkora namwe muzobikora, ndetse mukore n'ibibiruta. Bizoba
mu buryo bwagutse, bizoba byagutse cyane ndetse n'ibibiruta, kandi abantu bazohuma bihakane kubona ibikorwa bikomakomeye. Aca yandika ku ruhande ngo inkezi kuvuga. No muri buno bundi butumwa butubwira kuri ibyo, mwibuke yuko uko ari ugukwego kwa gatatu, ariko bw'ijambo rivuzwe. Urupapuro rwa 24 hepfo haravuga ngo hanyuma igihe Imana ubwayo ije kuri mwebwe igahimbagwa no kubana namwe, irahimbagwa gushitsa ijambo muvuga canke ivyiyumviro vyanyu, ingingo zanyu. Acandika ngo Mose na Eliya bavuga ijambo. Mbega niyihe ngingo ya Yosuwa? Ati zuba hagarara, kandi ryagumyaho. Amen. Mbega niyihe ngingo Mose yafashe? Yarambuye inkoni yiwe hejuru y'ikiyaga, avuga yuko gicikamwo kubiri. Murabona, buri kintu cose musaba nimwabwira uno musozi muti niwimo kuja hariya, ntimukekeranye mu mitima yanyu, ahubwo mukizera ibyo mwasabye, ibyo bizoba. Nuko rero muzoshobora kugira ibyo mwipfuza, muzobironka. Mwibuke yuko no musozi ari ubwami bw'abanyamahanga, aribwo kubw'ijambo rivuzwe buzokugwaho, hanyuma himikwe ubwami bwa Mesi y'umwami kubw'ijambo ririko riravugwa. Uwo ni wewe mw'ijambo. Rero aya samata adafunguye, ariko n'inyama zishushe, ibi we bikwereka bikugira. Acandika ngo ijambo rivuzwe. Uko biri kose abantu ntibazobimenya, bizobaca hejuru kuko badashobora kuvyakira, ariko abikwizera kukuri barabicakira mwizamugwa. Bagenzi, narumvise ibi turiko turavuga. Aca yandika ngaho ngo bizobaca hejuru. Ibyo Yesu yavuga vyaraba, niko kandi yanditse. Ndetse yaravuze ngo nimwabwira uno musozi, mukizera mukamenya, niko kandi yanditse hejuru. Mukizera kandi mukamenya, kuko ni ibyanyu. Nuko rero murashobora kubironka. Aca dondagura hejuru ngo rimwe, kugira ububasha; kabiri, kumenya no kwizera; gatatu, kugira ukwizera n'ivyizigiro. Aha naho yanditse ngo Imana ishitsa ibyo tuvuga. Wizera ibintu byose uvuze, kandi ibyo wasabye Imana uvyizera n'umutima wawe wose, Imana izobishitsa. Aha aravuga ngo ngiyi bibiliya izinguruye imbere yanje, kandi muri bibiliya nababwiye ibintu vyagiye biraba, kandi ndazi ko ari ukuri. Ndazi Imana yo mwijuru irazi neza yuko tutobaho tutararangiza abona butumwa mwa kano gatondo, ariko ndazi ko ibi byabaye. Jewe ubwanje narabibonye, kandi noshingira naho gushitswa kw'iri jambo, kandi ndazi yuko ari ukuri, nuko nabivuze. Hanyuma mpagaze ngaho, yongeye kuvuga kwa ca gihe ca za nkezi. Hanyuma mpagaze aho nyene, nabonye umuremyi akomeye cyane agaragaza ikiremwa ngaho imbere y'amaso yanje. Umuntu yozunguza umutwe agatangura kwiyumvira. Hanyuma naciye mbona irema ikindi kiremwa nk'ico nyene, kandi ibyo byabaye kubwo kubivuga gusa. Hanyuma ngarutse ngaho naravuze ati iyindi garagare hariya, ndaraba mbona iragaragaye, no kuvuga ngo iyindi nkezi. Rero uko nukuri, mbega nihe twategerezwa kuba? Ahari ukwizera gutunganye, nta yerekwa na rimwe ryari ririmwo, kwari ukuvuga ijambo gusa. Jewe sinabonye izo nkezo bwa mbere, gusa ndibuka iki canditswe n'ico gisigura. Naravyibutse, hanyuma ndavuga ati vuga.
kandi ntukekeranye kuko ibyo uvuga ibyo bizoba. Nuko naciye nemera Imana n'ijambo ryayo, mbona ziragaragaye kandi nibyo. Bagenzi, nk'umupasiteri wanyu ndababwiye yuko ibyo byabaye ibintu bikomeye cyane, nk'igihe Yosuwa yahagarika izuba, kuko icyo gihe izuba ariko ryari rihari hamwe n'ibintu byose byari ko birazunguruka nk'uko bisanzwe bizunguruka, ahagarika ubwo ruhererekane rwose. Ariko ahoho Imana yashize ikintu ngaho kitari gihari, we Imana yaremye. Ariko mwibuke, amaguru n'amaboko bizoremwa mwakwagushyizwa mu mwuzuro kw'iyerekwa ry'ihema, kandi bizogaragara. Jewe ndanezerewe cyane kuba nzi Imana ishobora gufata umukungugu wo ku isi umunsi umwe, kandi atakindi kintu na kimwe izokongera ingarukane mu buzima, kandi nari namaze guhambwa mu isi. Bene data, aca yandika ati umuzuko wa mwene data Branham, ndetse kandi yandika ngo nta yerekwa ryari ririmo, kwari ukuvuga ijambo gusa, ndetse n'inkezi bingana ugukwego kwa gatatu. Imana ishimwe. Ndetse ngaha yaciye yandika ati aho twategerezwa kuba. Aha turiko turavuga ko kukwizera, murabe ngaha hepfo gato haravuga ngo reka dukomeze dusome hano kugira ngo dusome ibyo yahanditse. Aravuze ngo nimwabwira ntimukekeranye, ahubwo mukizera ibyo mwavuze, nuko rero muzohabwa ibyo mwavuze. Murabyumva? Mwizere ko bizoba. Dawidi yarabivuze hariya mu Izaburi, kandi hamwe n'uko kwizera nyene yabafashe ububasha bwiwe abukoresha mu wundi. Ntiyabugumenye wenyene ubwiwe, ariko bwakoreye mu wundi, ndetse yanakijije n'abandi, ndetse no mu bindi bintu byimbitse, kandi bwashobora gukora nk'uko nyene yarasezeranye uko kwizera nyene kubizera ijambo ryiwe. Muri Yohana 14:12, Mariko 16, Mariko 11:23, aca yandika ngo ijambo rivuzwe. Yarasezeranye, ndetse kandi aca yandika ngo yarasezeranye uko kwizera nyene kubizera, gukorera mu bandi. Rero wewe yaratwiyeretse nk'uko yagaragaye mu isezerano rya kera no mu isezerano risha, kandi yaratweretse biciye mwa rya jambo nyene ko ari Kristo bwiwe. Nanje ndabatangaje yuko Kristo ari mpwemu yera. Ijambo Kristo bisobanura umusigwa, umuntu asizwe. Aca yandika hepfo ati Kristo bingana umuntu asizwe. Uwo niwe Kristo umusigwa. Ariko umuntu asizwe iki? Bibiliya iravuga mu Byakozwe no mu gice cya 2 yuko Yesu w'i Nazareti yari umuntu yemejwe n'Imana, umusigwa, asizwe mpwemu yera, kandi yagendeye hagati muri twebwe akora ibitangaza byinshi. Imana yarigaragaje irerekana yuko yari mwurya muntu. Ubu naho natwe twaragaze ubwo tuba abasigwa, dusizwe iyo mpwemu nyene, tumeze nka Mesiya, ba Mesiya batoya, Mesiya wo ku munsi wa nyuma, kugira ngo akayangana atange umuco w'umuzuko wa Yesu Kristo, kugira ngo yerekana yuko atapfuye, ariko kuba ameze nka mpwemu yera mu bantu biwe, agendagenda hagati mu mugeni wiwe mu buryo bw'uko akundanye nawe, kandi ariko amwicuraniramwo, bityo bakagera ubwo babumwe mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama. Kandi bya bimenyetso nyene byasezeranywe n'Imana ubwayo mu ijambo ryayo biriko birakora kwa kugaragara nyene. Nta kindi kintu dusigaje atari ukubyizera, tukabyizera muri kameremere kabyo, kandi ibyo bizana ukwizera gutunganye. Aca yandika ngo
kameremere uko bimeze ni ukubyizera, ndetse kandi aca yandika ngo abasigwa b'ukuri. bandanya avuga igitabo gihesha uburenganzira n'igitabo cy'imatanije ndwi. Rev William Branham yaravuze ngo n'ubu ntikirazingururwa. ziriya zari inyigisho z'ibizoba, kandi igihe ahazana inyigisho z'ivyari kahise n'ivyari ko biraba mu gihe ciwe, kandi ibyo byose biri mu bimatanijwe. ariko igitabo gihesha uburenganzira n'ubu kiracari mu kuboko kw'uburyo kw'Imana. no kuvuga ngo hari mwakijya gihe igihe yari karabivuga muri ubu butumwa, aratubwira mu by'Inyigisho igice ca 5 umugabane wa 2 urupapuro rwa 42 hepfo aravuga icindwi n'icanyuma mw'ivyo bimatanijwe. igihe c'amatanurwa habonetse ivyahishwe igice c'icumi. hariho umumarayika w'inkomezi ari we yari Kristo, yamanutse ashinga ikirenge ku isi ikindi ku kiyaga. nuko areka avuga hariya mu vyahishwe igice c'icumi, ivyo nivyo mwidata William yanditse ku ruhande. vyahishwe 10 yaramanutse ashinga ikirenge ku kiyaga ikindi imusozi, aduza ukuboko kwiwe aravuga ati umunsi, yaciye yandika ngo ikiringo ca 2, umunsi uriko urarangira, igihe caheze, byose vyarangiye. aca yandika ngo ibihendwe vy'ishengero, igihe c'abanyamahanga, nta gihe kizobaho ukundi. aca yandika ngo igihe ntikizobaho ukundi, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. aravuga ati iri ni ryo jwi, kandi muri iki gihe amabanga y'Imana yose yaterezwa kurangira. mbega Imana ni iyihe? ni gute yagaragaye nk'igihe kino kimatanije cugururwa? ni nk'uko dutanguye gutahura yuko we ari umwana w'Imana, yari Imana yigize umubiri, kandi uguhishurirwa kuwo ari we, ibyo vyategerezwa kurangira imbere yuko no mumarayika ashobora gushinga ikirenge imusozi no ku kiyaga akarahira yuko atakindi gihe kizobaho. igihe kino gihe kizoza, aca yandika ngo ahera ha cane. ahera ha cane niko yanditse. turi mu cumba ikibanza kibanziriza ngaho, aca yandika ngo ahera. turi mu cumba kibanziriza ngaho, aho nyene ubwaho. icanyuma muri ivyo ni ivyahishwe 10 ashinga ikirenge ku kiyaga ikindi imusozi. igihe cari carangiye, ubwo bucunguzi bwari bwaheze. rero aca yinjira nk'intambwe. wewe yari umwagazi w'intama, ariko ubu yinjira nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. bandanya avuga ati rero, aravuga ngo igihe cakugwa mu kuboko kw'uburyo kw'Imana, aho Kristo yari yahindutse, yaretse kuba umwagazi w'intama yabaye intare, yaretse kuba umuherezi mukuru yabaye umucamanza. nico gituma mu vyahishwe igice c'icumi asamira nk'uko hivuga iki intambwe, aho aba ari nk'intambwe afise igitabo kizinguriye mu kuboko kwiwe, imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. aha haravuze ku rupapuro rw'126 mu bimatanije. hagati na hagati haravuga ngo igihe cose Yozefu yahaguruka akava ku ntebe y'ubwami. mwiyumvire neza, Imana ishimwe. nguyu Yozefu aho yari yicaye ku ntebe y'ubwami ya Farawo, igihe yahaguruka kugira ngo agende, bahaca havuzwa inzamba, hagaca haza kamu ati mwese nimufukame nguyu Yozefu araje. rero umwagazi w'intama niyava ku irya ntebe, igikorwa co kutuvuganira kizoba carangiye, azofata igitabo c'ubucunguzi, nuko amavi yose azopfukama. ngaho niho biri, aho mwe murabifise. aca yandika ngo intambwe, aca yandika kandi ati Yozefu hepfo, urugero rw'iki kintu. bandanya avuga
no ngaha naho nyene hariho igice mu gitabo Ivyahishuriwe igice ca 5 umugabane wa 2 aravuga hepfo ya 21. Reka dusome duhereye hano haravuga ngo igihe igikorwa kizoba carangiye tuzogira ibintu byose ubundi busha tuzobisubirana ibintu bihe turafise ububasha bwose turafise ubugingo budashira turafise agakiza gahoraho turafise ubuyabaga buhoraho turafise ububasha buhoraho turabahoraho hamwe n'ubuhoraho nuko rero twese turindiriye ico gihe ko kiza turindiriye kandi tuniha turindiriye kandi iki gitabo cigwije ndugwi igitabo c'ubucunguzi twazaniwe nivyo biri muri iki gitabo. Reka rero tuje mu gice c'icumi aho uno mumarayika w'inkomezi yari karavuga ikintu Ivyahishuriwe 10 we yarafise igitabo Yohana yategerezwa kurya aca yandika. Ngiye gusoma kino gice kugira ngo ngene ndavuga ivyo yagiye arandika. Yanditse ku ruhande Ivyahishuriwe 10 havuga ngo reka rero tuje mu Vyahishuriwe igice c'icumi aho uno mumarayika w'inkomezi aca yandika ati Mose na Eliya, kandi hariya twasomye ko yanditse Gaburiyeli, aha naho yanditse ngo Mose na Eliya, ariko atangaza ikintu kandi we yari afise igitabo Yohana aca yandika ati umugeni yari afise igitabo Yohana yategerezwa kurya. Ariko hariya mu bimatanijwe ubwa mbere twabwiwe yuko ibimatanijwe bituguruka ku bwa Kristo ariko byuguruka ku bw'umugeni, kandi igihe yakijya mu nda cabaye mu rurazi mu kanwa carasosa, igihe we utereza kubivuga nuko rero aho bica biba umururazi bose barakugwanya, bose baba ariko baravuga bati wewe ntukomeye neza uri iki niki na kiriya, murabona wewe ati wewe nta bwenge ugira. Nuko rero ivyo biragoye kubivuga, ariko iyo wewe uri kurashingira naho bwiza bwiwe biraryoshe mu kanwa, ivyo birakwiye, murabibona. Kandi we iyo uhagaze mu gikorano ukavuga ati Imana ishimwe, haleluya, iyo wewe uri kuraca muri ivyo bihe bitoroshe biragoye birakomeye, ariko wewe iyo wirengagije ivyo bintu bitoroshe urashobora kubushingira intaha ivyo. Nuko rero biraryoshe mu kanwa, murabona ivyo nivyo ni iki giti, ico nico gitabo c'ubucunguzi. Aca yandika ngo biraryoshe ariko kandi no mu rurazi. Aha arabandanya mu butumwa bwita ngo igitabo c'imimatanije mu kuboko k'umuvugishwa bwavuze tariki 19 z'ukwa gatatu mu gihumbi 1992 muri Bogota, Colombia. Yaravuze ngo rero uku nukuza kwa Kristo, nukuza kwa Kristo kwiherezo ry'ibihe, nukuza kw'Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ndiho umwe wo mw'isezerano rya kera hamwe na Yesu wo mw'isezerano risha, nukuza kw'ino nkingi y'umuriro imwe yereka Mose mu maso y'umuntu. Ibyo Mose yabonye yari inkingi y'umuriro, na Sawuli nawe nyene, ariko yari umwami Yesu Kristo urya mubiri wa Teofaniya. Rero ngaha mu gitabo c'imimatanije ndwi urupapuro rw'amajana 56 intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ryo mu mahanga iratubwira mu gitabo c'imimatanije tariki igihe umwami wacu azoseruka ku isi azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, areka avuga ko Vyahishuriwe Ivyahishuriwe 19 kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Nonga hamwe ubutumwa
ibintu modernos bigezweho son hechos claros por la profecía bigaragazwa n'ubuvugishwa predicado por el reverendo bwavuzwe na William Revera William Branham. nos dice Aratubwira la página ku 35 rupapuro rwa dice, 35 "Él aravuga es ngo aquí el mismo hoy we uyu munsi que ameze él kwa que kundi nyene fue aquel nka día, kwa kundi yari ameze muri iriya porque minsi, él es kuko el mismo ayer, uko hoy yari ari y ejo por uyu munsi niko ari kandi niko azokwama, kandi yihishura uyu munsi que lo que él lo ha yihishura hecho kurusha uko antes, yihishuye ubwa mbere, que lo que él lo ha kurusha hecho uko desde aquel día, yihishuye uhereye kiriya vino a gihe, través del aza trigo, biciye mu y ngano, tallo y cáscara. mu giti Todo hamwe pasado ya. n'umuguruka, byose Estamos en byararangiye. trigo nuevamente. Ubu twarasubiye kandi Vea, mu ngano, estamos nuevamente en murabona grano. turi mu ngano bundi busha, Conoció cómo, conoce, tumenya vigile nk'uko cómo él se ha- yamenye vigile cómo Mugabe él se da a ukuntu conocer we a esta gente. yibwira bano bantu. Rero Recuerden mwibuke como su Mesías, ingene Mesiya antes de wiwe cerrar, imbere yo de la kugara palabra prometida ijambo de la edad, ryasezeranijwe ry'igihe, murabe él le apareció a ellos, we yarabiyeretse, a los tal y como él dijo abiyereka él haría. nk'uko yari yavuze ko azobikora. Note, Umuvugishwa, murabe insensatos y tardos de ibijuju corazón incrédulos, hamwe n'abateba kwizera, todo lo que los ibintu profetas byose han abavugishwa escrito banditse que él kuri tenía we que cumplirse. byategerezwa gushitswa. Vigílelo. Él hace Murabe referencia a la neza, palabra wewe de Dios. yerekeza aganisha ku ijambo ry'Imana, ntiyaje kuri bo ngo ahite ababwira ati ntimunzi, Yo soy el Mesías ati que ndi resucitado. Mesiya umwe Él yazuka. nunca dijo eso. Ntiyigeze avuga ibyo. Vea, él tan solo Murabe daba we la gusa escritura, yabahaye como lo ibyanditswe hizo Juan nk'uko Yohana y el resto yabikoze, de ellos, ndetse n'abandi Él bantu. tan solo, Murabona ellos tenían we que gusa captarlo we por yategerezwa ellos mismos. kubicakira Ellos ku tenían bwiwe que nyene juzgar ubwiwe, por ellos yategerezwa mismos. kwicira urubanza we nyene Ahora, ubwiwe. no se Rero duerman, ntimusinzire, juzgue usted mismo. mwenyene mwicira urubanza. Y él escribió allí, Aca yandika captarlo ngaho ngo hoy kubicakira en uyu la munsi resurrección. mu muzuko. Y al frente escribió, Imbere yandika captarlo ngo hoy kubicakira uyu por munsi la escritura. kubw'ivyanditswe. Y sigue diciendo, Abandanya avuga es Jesucristo ati ni Yesu Kristo manifestándose en su yigaragarije alma muri mensajero, marayika we ntumwa, al cual le ari da we el librito aha agatabo abierto de los kazinguruye 7 k'ibimatanije sellos, para que ndwi se lo coma, kugira ngo y akarye, para que así pueda kandi darle kugira ngo la bityo palabra del ashobore libro en su kuvuga contenido ijambo a kuvuga todo ijambo lo riri mu oído, ico gitabo y aribwira recibamos así abatonejwe los derechos bose, a bityo todo lo contenido en aheza ese aronka libro de los 7 uburenganzira sellos. ku biri muri ico gitabo Recibamos c'ibimatanije así ndwi, turonke el bityo conocimiento de ubumenyi todo lo que está ahí. bw'ibintu byose biri Recibamos ngaho, todas las turonke bendiciones que están en imigisha ese yose libro iri mu y ico gitabo, obtengamos nuko todos los turonke derechos contenidos en uburenganzira ese libro. bwose buri mu ico gitabo. Ahora, Rero vean ustedes, murabe namwe todo es sencillo. byose biraciye Porque Dios bugufi, obra en kuko Imana forma ikora sencilla mu buryo buciye las cosas bugufi grandes que Él ibintu ha bikomeye prometido cyane yasezeranye para el fin ku del iherezo ry'ibihe. Nos ponemos en pie Duhaguruke y así dejamos bityo twakire en el tema que tenemos muri para iki hoy, cigwa dufise uyu munsi, el misterio ibanga del libro ry'igitabo abierto. kizinguruye. A nuestro preciado Twakire mwe data hermano mukundwa, y amigo, el inshuti, doctor Dr. William William Soto Santiago, Santiago,